wa 19 aho hatubwira ngo Petero arikora ajana nabo, ashitseyo bamujana muri ya nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amapfundo n'imitamana Doruka yapfunditse akiri muri bo. Ame. Yesu nashimwe cyane. Ndagomba kukubaza, mbe hoba hari ipfundo wafunditse rizotuma amosozi yewe warikoreye atuma Imana mwijuru ivuga ati naka ko nawe ari mu kibazo, reka imve aho ndi ku ntebe hama inze kumutabara. Yesu nashimwe cyane. Abantu benshi rero bazi yuko iyo dutanze tuba twibwe, ariko ngira ndakubwire ngo iyo umuntu atanze ahubwo aba yibye uwo ahaye, kubera yuko wewe iyo urekuye ugatanga, ujya muntu hariho ijambo avuga ngo Imana iguhezagire. Rero iryo jambo avuga ngo Imana iguhezagire, abafasha umugisha wiwe akagirane akawuguhereza. Ni kuvuga ngo umugisha wiwawe hamwe n'ujya mugisha ujya muntu yaguhaye n'uw'Imana yaguteguriye, byose bica biza bikugana. Yesu nashimwe cyane. Nico gituma mpamagarira umuntu wese kumva ko yonezerererwa igikogwa citwa ubuntu. Si kuvuga ngo ni gukora muri rusange, naho ubaye urashobora kuvuga ati none nimba afise ibiro 5 byogenda gute, ukamenya basi reka twatange 2 hama ibindi 3 girene ubifungure. Ico gihe ugaburiye abo bantu nabo ikindi gihe kizogera ari abana bawe, ari abuzukuru bawe usange nabageze mu nzara, hanyuma cya gikogwa gitume Imana ivuga ngo reka abana banakangirene ndabagabure kuko naho hari habo bagaburiye. Yesu nashimwe cyane. Iyi mirimo rero dukora imbere y'Imana iribukwa, kandi nabo tuyikore nabo mosozi yabo aratuma cyane Imana itwumva. Igihe cyose uzobubabaye uzubwira Imana ati Imana uko biri kose hari neza nigeze kugirane gukora. Iyo neza ni wayibutse Imana, naho izoba yarakwirengagije izoca yururuka kugira ngo ikugirire neza. Namwe mwibutswe n'Imana kugira ngo mushore kugirirwa buno buntu. Ndashaka pana ko buherera iwanyu, nimwakura mukagera aho imbere namwe muze mwibuke kuyikorera abandi. Yesu nashimwe cyane. Rero nico gituma ndakunda Ineza family, kandi nasanze by'ukuri iki gikorwa twebwe dukora wowe ushobora kutarakibona mu musaruro, ariko je buri munsi ndakibona mu musaruro. Wewe nawe bimeze gute? Rero gutanga niki? Gutanga singeso, gutanga si kwiyerekana, ariko gutanga ni mu mutima. Ukamenya ko ikintu utanze by'ukuri kivuye hehe? Mu mutima, kiriko kirabogaboga. Yesu nashimwe cyane. Iyo umaze gukora igikorwa rero kivuye mu mutima, biratuma Imana nayo yikora ku mutima. Yesu nashimwe. Nk'ubu twavuye Bujumbura turaduga, hari amafaranga yawe watanze, mbega wabwiye Imana iki ugihaguruka? Mbega nta musaruro ukeneye? Yesu nashimwe cyane. Ariko ngira ndakuremeshe ndakubwire ngo igikorwa cyose wakoze nticijana. Ndazi ko numara gushika mu kiyaya mu gisagara ca Bujumbura uraza kubona yuko gukorera Imana atari ugutumwanya. Umwami Yesu aduhana umugisha. Turagomba duhaguruke kugira ngo dusengere muri no jambo ry'Imana. Ubwira Imana ati nukuri naje kugikorwa, kandi abonje kugikora baragomba kubona umugisha. Nibabona umugisha nawe ubwawe ugire ntubona umugisha. Kandi n'umuntu wese yakoze muri Ineza atashoboye kugira muri kino kibanza, uvuga ati Imana iki gikorwa kize kimuvugire. Nimba hari kibazo ari mwo runaka uno musi nyene bakorewe bino aba, nawe Imana ikigirane kibavugira, hagira baza kuva mu marushwa atandukanye. Dazanyagura ku ngoma abakobwa n'abahungu twaje muri kino gikorwa ca Ineza family. Ijambo ryawe ritubwiye yuko imirimo y'abera izibukwa. None abaye neza hariho ibikorwa bakoze, harabashoboye gushika hano n'abatashoboye gushika hano. Abo Mwami Imana batashoboye gushika hano, birashoboka hari intambara barimwo baragwana nazo badashoboye. Ndakwinginze kugira ngo ubahereze insinzi kubwa kino gikorwa bakoze. Buri muntu wese ari hano Mwami yarafise ikimuruhije, ucumuhereza insinzi ave muri no kayanza amanukana umugisha n'ubutabazi n'amahoro bivuye kuri wewe.
mwami Imana nyagura ku ngoma, umugisha wawe usesekare ku bakoze, umugisha wawe usesekare no ku bakorewe, umugisha wawe usesekare n'abatanguje iki gikorwa ca Ineza Family, nabo aho bari mukunzi mwiza babona umugisha utagabanije. Turagushimiye kuri Imana y'urukundo kandi ukora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Wese nibaza mu gufata urugendo, nibaza ko yagiye abwira Imana. Je gihe naguruka ndafise icyo nabwiye Imana imbere yo gufata no rugendo, ndafise icyo nabwiye Imana. Nawe ndibaza urase icyo wabwiye Imana, kuko gupfa guhaguruka ukaza utaco wabwiye Imana waba umuhombe cyane, wakoresha uburyo bwawe, wari kuryama wahevye itiro ariko urumva ko woza. Ndakwinginze kino gwa dukoze, nimba ari umuntu wese ikibazo, Imana yo mwije ibimuhare ko kugororoka. Gikurikira kano kanya imbere yo tuza guha ijambo nyakubahwa hariya, reka tubanze duhe uyu unye Kirezi atubwire icatuzanye kugira ngo tubandanye n'ibikurikira. Muhezagirwe. Ego hama nanje nongeye kubashimira, nongeye gukengurukira buri umwe wese yitanze tukazanana. Hariho benshi bavyipfuje ariko ntivyakunze, ariko tuvuge ko Imana yarizi ko ari twe tuza kuza. Hama ndongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Kwizina nije ndiko ndavuga, ariko ngira mbanze mpere kwijambo nyamukuru rya mama Ineza yantumye. Yambwiye ngo abatamuzi kuko twari kuzanana, ngo abanje kubasaba imbabazi cane kubw'uko yafatiriwe atashoboye gushika ngaha. Muramubabariye? Ego, ijambo nyamukuru rero ritugenza uno munsi, turamutse tuza gufasha abana bamwe muri twebwe bicaye hari inyuma, kumbure muraza kubabona. Ego, nyakubahwa uri ngaha, kumbure nawe ntiwoba wabimenye neza, turi umuryango wa Ineza Family ukorera i Bujumbura, ukorera mu Rwanda, hariho n'abandi bari ahandi hantu mu ntara zose zitandukanye n'abari hanze. Ikitugenza rero uno munsi, twari twasavye yuko tworondera abana b'imfuvyi, bamwe batagira shenge na rugero, bamwe vy'ukuri ari imfuvyi, kuko imfuvyi burya hariya ntizisa, buri usanga zidasa. Niyo mpamvu twasavye abakeneye ubufasha nyakuri. Rero turashimiye cyane kandi narise yabidufashijemwo, akongera akatwendika uno munsi agatuma dushika ngaha. Igikorwa cacu ni ugufasha abana. Abo bana uhereye uno munsi tubinjije mu muryango wa Ineza Family, tuvuga ngo twarasezeranye n'Imana no mu mitima yacu. Ku izina rya mama Ineza yashikirije ko abo bana uhereye nonaha uno munsi batubonye, tugiye ukumubona aba bose bari ngaha, tugiye kuba abo twokwita nyimba tubita bene wacu, ariko turi bakuru banyu. Niwabona uyu uzomubone nk'umuvyeyi, niwabona abo bose mwicaranye muri Ineza barabakunda, ndetse bitanga kugira ngo muze mushobore kwiga amashure mumeze neza. Nukuvuga ngo uno munsi, uhereye uno munsi, Ineza Family igiye kubamenyera ubuzima kuri buri kimwe kugira ngo bige bashobore kuzoheza amashure yabo. Nimba by'ukuri mwari mwarasenze, novuga ko Imana yarumvise ugusenga kwanyu. Irishira novuga ngo ni association ifasha imfuvyi, abapfakazi, ariko uno munsi mwebwe muri umushinge. Uhereye ubu Ineza izozivuga ngo turafise abana hariya. Rero kwishure niba byashika bakakubaza ngo kutatanze iki cari gikenewe, nibaza yuko baraza gutanga amanimero canke turaza gutanga amanimero. Uhereye ubu ntaco bazosubira kubabaza kwishure, bazohora muca mubaha nimero, batelefona ati ababijejwe naba. Mwavyumvise mwaba?
uhereye uno munsi nuko bigiye kugenda. Hama reka ntarandiriye nsome mama Ineza yarungitse ijambo. Ijambo yarungitse yanditse ngo ndabipfurije amahoro y'Imana mwese muryango wa Ineza, namwe mwese mwaje kudutera iteka mukifatanya natwe muri iki gikorwa. Nukuri amahoro y'Imana abane namwe kandi yongere abane nanje Mimi ndayabipfurije. Fashe kano kanya ngo nature ko umugisha umuyineza wese yahevye ivyiwe akitangira igikorwa. Imana imuhe umugisha cyane. Natuye ko umugisha kandi umuyineza wese yagize icyo atanga kugira ngo igikorwa kigende neza. Nukuri Imana yo mwijuru imuhezagire cyane, abari Burundi n'abatari Burundi, umwe wese ahari Imana imuhe umugisha. Imana yacu ibe Imana yanyu. Imana mwakoreye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwuguranye umugorwa abaguranye Imana, mwitege kuzoshumbushwa umurengera, kuko uwaguranye Imana imusubiza ibirenze ivyo yatanze inshuro nyinshi cyane. Reka mpezagire n'abana bacu Imana yaduhaye bana, turabakunda cyane, ariko Imana yabaremye ibakunda kuturusha. Muzogire ivyigwa vyiza, ntimuzosamare, muzokwige neza. Ndabashize mu biganza vy'Uhoraho, azobaturindire kandi izobahe ubwenge n'ubwitonzi, kuko itanguriro ry'ubwenge ni ukumenya Uhoraho. Imana nye n'amahoro ikomeze ibane namwe mu muryango mwiza wa Ineza family. Imana ibarinde mu rugendo, ibangarukanire amahoro. Yari Mimi Mireille, mama Ineza. Kubakunda ntibimvuna, kuko murakunditse bana beza. Muba amahoro. Yesu ashimwe. Ryari iryo jambo. Ryari iryo jambo. Natwe turashimiye cyane buri muyineza wese ari ngaha. Gupfa ni kuzambuza kwimanana we. Haleluya, haleluya. Sishidikanya ko esagiye kuza. Gupfa ni kuzambuza kwimana we. Sishidikanya ko gupfa ni kuzambuza kwimanana we. Haleluya. Sishidikanya ko esagiye kuza. Gupfa ni kuzambuza kwimanana we. Kuzaba. Sishidikanya ko esagiye kuza. Gupfa ni kuzambuza kwimanana we. Icyo maranira. Sishidikanya gupfa ni kuzambuza kwimanana we. Haleluya. Sishidikanya kuzambuza kwimana awe. Icyo duharanira nidushidikanya ko esagiye kuza. Gupfa ni kuzambuza gupfa ni kuzambuza kwimana nawe. Sinshidikanya ko Yesu agiye kuza. Gupfa ni kuzambuza kwimanana. Mana mwijuru umugisha. Hanyuma
icyo dushaka gusaba muri uno mwanya ndashaka nsabe imbere ko ngira icyo mvuze ndashimiye barya abavyeyi bashoboye kumva ba mu gishingo c'abo bana. Imana mwije bahezagire kubona muriko muri twareka abo bana. Imana wo mwije baho mugisha cyane. Ikintu ca mbere nosaba abo bavyeyi nuko mwarakoze ca mbere kwemera kumva mwobarera mu biganza vyanyu. Uko mubareze niko bazokura. Imana wo mwijuru ishishikare bagirira neza, ibahe kubatoza indero nziza, ibahe kubakundisha Imana kugira ngo inzambi ivuze baze baje mwijuru kaga namwe muzohemberwa ibikorwa vy'Imana mwakoze mukiri muri inosi. Ico no basaba rero abavyeyi boza ngaha nabo bana bakaza ngaha imbere gatubabone, hanyuma bataje nabo muzobabwira yuko tubashimiye cyane numwitwaritse mu karere abana b'imfuvyi. Imana mwijuru ibahezagire cyane cyane cyo abipfurije no kugira hezo giza kugira ngo bigwa mukora bize bishike mwijuru kugira ngo muzobone ingererano ivyo mwakoze mukiri muri inosi. Karibu rero ngaha kugira ngo tubandanye. Nifuza kusoba sinshidikanya ko Yesu agiye kuza, gupfa ni kuza mbuza kw'Imana. Oh haleluya, oh haleluya, sinshidikanya ko Yesu agiye kuza, gupfa ni kuza mbuza kw'Imana. Oh haleluya, oh haleluya, sinshidikanya ko Yesu agiye kuza, gupfa ni kuza mbuza kw'Imana. Okay, dusaba mwagendanye kugira mushobore kuzana birya bintu duciza no bana. Turatangura n'uwitwa Ndayisenga Gode yiga mu wa mbere. Dushimire kandi namwe mwese tubaterekege nk'uko twabivuganye kugira ngo uburonderero bwanyu bandanye bwaguka, hanyuma Imana igume ihezagira aho muguma mukura. Hari n'uwo twumvise yari yipfuje kwifatikanya namwe muri iki gikorwa, ariko bivanye n'ibicanke biriya twumvise ko yasabye imbabazi. Nimwasubira inyuma rero uyu muntu nawe muze kumudushimira canke kumudukengurukira kw'izina rya komine Matongo, uti muragahora mutyo, hanyuma umutima mwene uyu muwukomeze kuko ntawuzi ikinyegeje inyuma. Ntawuzi igituma vyaciye muri iyo nzira. Imana ifise inzira nyinshi zo kugirira abantu no gukoresha abantu. Hanyuma tuze no kubipfuriza kururanirwa mu gusubira inyuma canke kubandanya igikorwa mwene iki mu yindi mihingo nk'uko twavyumvise. Dusabe aba bana kwiga bivuye inyuma, ntibahagarike imitima ngo mbega icyo bizogenda gute, nibi ntibabiziga. Imana ifise uko yikorera. Hanyuma dusabe n'aba bavyeyi bariko barabakurikirana muri bicanke biriya, ntibazorambirwe ngo bareke canke ngo babate basigare mu mayira abiri, ariko bongereze inguvu n'umutima w'ikigongo, bareze abiwabo bumve ko naba ari abiwabo. Hanyuma hirya y'ejo aba nabo ntawuzi ico bazovamo, no kuvomera zose. Hanyuma Imana izobandanye kubateza intambwe
nabo bazoshobore kwiga ngo bayamare ndetse bazoramire n'abandi bazoba bari mu kibazo kimeze nk'icyabo bariko baracana. Tubashimire tubakengurukira muri mwese, Imana datarugira byose ibandanye ibahezagira ibacunjurira ko imigisha yayo. Murakoze nitugire Kristo. Imana yarongeye kuraba kandi aricyo Imana irashaka ko kugira ngo mu bana benshi hatorwamo ukuri. Imana yo mw'ijuru yarakoze cyane, turakengurukira. Ibisigaye nabyo mu kanya tugasubira inyuma tugatumanuke kuko Imana twaje kugikora. Ibisigaye ngo dusengere kuko aje gushika amahoro. Imana yo mw'ijuru irumvisha. Murakoze. Bite mumeze neza? Yego. Witwa gute? Niyonyishu Donavine. Niyonyishu? Donavine. Niyonyishu Donavine. Nawe witwa gute? Manariyo Steve. Manariyo Steve. Manariyo Steve. Oh wow. Nawe witwa gute? Wiga mu kangahe? Mu wa mbere. Nawe wiga mu kangahe? Mu wa gatatu. Donavine mu wa gatatu, Steve mu wa mbere. Nawe witwa gute sheri? Witwa gute? Witwa gute? Ndayisaba Godine. Wow. Ari murasa papa. Arindira. Nawe witwa gute? Akimana Clarisse. Akimana Clarisse. Wiga mu kangahe? Mu wa kabiri. Mu wa kabiri? Wow. Witwa gute sheri? Akimana Nicole. Akimana Nicole. Wiga mu kangahe? Gatanu. Mumeze neza none? Uba majahe? Iburenze. Iburenze. Oh, nawe? Mundaro. Mundaro. Nawe sheri? Mugo. Mugasare. Mugasare. Nawe? Murura. Mukibavu. Mukibavu. Batiko mukibavu ndahazi yaravuze hehe? Ubisira. Agacimbiri kitwa gute? Burura nahonze. Muga kibavu nanje ndayitse. Witwa gute? Uba majahe nawe? Nayibagiye. Ngo yahibagiye. Musonge. Ni musonge ndahazi nanje. Tubaza abavyeyi babaserukiye nabo ingene basi bagaragaze n'umunezero. Twara ahantu nyene tutiyaguye, reka tusaba aba bavyeyi. Mami ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Yego meze neza. Wiyumva gute kubona Imana nyene yakugendeye ukabona ibi byiza utari witeze? Je nanezerewe kuko nabona ko ivyangombwa ntazobironka byose. Yego nkaba mbona ko mu bimuronkeje. Yo wow. Bagose kuko nari nabonye ko umenganananiwe hariho bakuru biwe nyene nasigaranye. Yego naca mbona ko bimwe bikeye ariko ndabonye byose yabirose. Yo hetsagire yongere ibasubize yongere ibongere n'ibindi. Abari neza mucakire. Imana ibahezagire. Nk'ubu utiyumva utabona icepfo n'icaruguru kazona Imana ikuzi yuko nyene. Nashimye. Wow. Reka duhe papi nawe atubwire ingene yumva. Papi ni sawa? Sawa. Umeze neza cyane gose. Nawe mwiyumva gute kubona mwagiriwe amahirwe mukarera namwe muri abakozi b'Imana ko mwafashije aba bana? Numva nezewe cyane gose. Ndashima Nicolas hori vuga ati hari gihe wicara kwirembo
ukagira gutyo ukabona igisubizo kiraje. None ndabashimira bakengurukiye mugire umugisha w'Imana. Nawe muhezagirwe cyane, nawe kandi muze murigisha abana gusenga uko byose biva ku mavi, mubigishe gusenga, ejo aba nibo bazoba abaperezida bacu cyane gose. Imana ibahezagire cyane. Amen. Sirimba turabebe. Ineza family Imana ibahezagire, bahe umugisha, basubizaho mwakuye, mwebwe mwese mwitanze, abashitse n'abatahashitse mubandanye muhezagirwa.
neza family twifuza ko yokwaguka, niba ubishaka uraduhamagara uciye kurya nimero iri kuri screen tukaguha ababigufasha kugira uje mu muryango. Ni igikorwa ciza cane, ni igikorwa uzoronka n'imbere y'Imana ico uvuga. Urabona ingene abana banezerewe, abantu benshi banezerewe. Turangize tubabwira ati Ineza family shining in love more than ever. Bye bye.